c'amamuko. Umunsi umwe Imana ishaka kugeza Iburahimu, iramwakura iti, Iburahimu. Arishura ati, sabwe Mukama. Imana nayo iti, fata umwana wawe cya kinege ukunda cyane Izahaki, ugende mu gihugu cya Moriya kumutangako ituro ry'Imana, umusozi uza kukwereka. Bamaze gushika aho Imana yari yamurangiye, Iburahimu araramvura ukuboko, afata inkota ngo asogote umwana wiwe. Umumarayika w'Umukama yamara avugira mu kirere ati, Iburahimu, Iburahimu. Aramwishura ati, sabwe muhanyi. Umumarayika nawe ati, ntushire ukuboko ku mwana wawe, ntihagire ikibi umugirira. Ndazi noneho ko wubaha Imana. Ntiwamwimye umwana wawe ikinege cyawe kimwe rudende. Iburahimu araramuye amaso abona imfizi y'intama, amahembe afashwe n'igisaka. Iburahimu arayifata ayitangako ituro ry'Imana mu kibanza c'umwana wiwe. Umumarayika atumwe n'Umukama asubira kwakura Iburahimu bwa kabiri ati, ndarahiye ku izina ry'Umukama ko wubahuse gukora ivyo, ntiwimane umwana wawe ikinege cawe kimwe rudende, nzoguhunda umuhezagiro. Abuzukuru n'abuzukuruza bawe bazogwira n'inyenyeri zo kw'ijuru, bazongana n'umusenyi wo ku nkombe y'ikiyaga. Bazokwirahira abansi babo babigambe. Ku izina ryabo imiryango yo ku isi izohezagirwa, kuko wagamburukiye Imana. Iri n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana isomo cya mbere ingene Iburahimu agezwa n'Imana. Imana imusaba ko ahereza Izahaki ikinege kimwe, yari afise ikibazo mu kibazo kirenga. Isezerano Imana yari yamusezeraniye yorangwa gute kandi umwana afise agira ngo amuhereze. Yari insiguro ya kera itwereka ingene Imana izorungika Yesu Kristo umwana wayo kugira ngo aducungure, hanyuma dukize ibicumuro. Yaje kuzirikana muri Mukeyi ibisoma kumusomye rero kugira ngo duhereze igitabo bisa tuzi ngororotse, kandi dusabira muri muvyeyi mu gice bugufi, dusabira ikigongwe iyo Mana y'ikigongwe. Gereka ku Mana byose no kwibera wacu ukanashimisha muzimurira turasabiye Eklezia wacu n'abayirongoye, Papa Francis, abepiskopi, abasaserdoti n'abihebeye Imana bose, ngo Imana ibazigamire mu ibanga yabatoreye ryo kurongora intama zayo. Turabigusabye Mukama.
ndaguhereje igihugu cacu c'u Burundi, umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye n'abo bafadikanije kukirongora, ngo ubahe inema yo gusukurira abo wabashinze, turabigusabye Mukama. Turaguhereje umuvyeyi wacu wiyegereje, umuhe uburuhukiro buteguriye intore zawe. Turakweretse umuryango yasize, ugumane ubumwe n'urukundo wamanye, kugira ngo wame ukwizigiye muri byose na hose. Turabigusavye Mukama. Mukama Mana nzima, turaguhereje abagwayi, abagowe, imfuvyi n'abapfakazi, n'abo bose barushe ku mutima no ku mubiri. Ubabe hafi, ntibihebure ngo batakaze ubutwari, bame bizigiye wewe mu bihe byose. Turabigusavye Mukama. Dukoraniye hano turishimye mu maboko yawe, uturinde ibihuhusi bya sekibi, uduhe kwama tugendera mu buntu bwawe ibihe byose. Tumvire Mukama. Agereza abigishwa be bavuga ati, akire muri mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro. Ivyo
ibyo murabigire munyibuka. dukorere hano asengere ibyo duhava twihereza maze urutonde rwose arushyire mu maboko y'Imana tumuhe ikaze. Izina rya Data n'Iry'Umwana n'Iry'Umwuka kama Mana nzima turagukengurukiye kuri uyu munsi mwiza, umunsi w'Imana, umunsi w'ukuganira kuri uyu mubyeyi. Twahereye ku mukageranda ya misa badufungura ijambo ryawe, umubiri wawe n'amaraso y'Imana wawe, n'ubu tuje ku ntambwe igira kabiri ijanye no kuganduka biciye mu gice cy'ikirundi kandi bw'iri jambo ry'Imana. Turagusabye rero ngo ubane natwe muri uyu mwanya, Mutima Mweranda amurikire abaza gushikiriza amajambo yose, ibiza gukorerwa byose bibe ibiguhesha icyubahiro, uhezagire n'ibitugira ngo twihereze, bituzanire ingoga n'amagara meza kubananya turanga ijambo ryawe, cyane cyane tuba abatumwa b'urukundo no gushyigikirana rwa Yesu Kristo Umukama wacu, mu izina rya Data n'Umwana n'Umutima Mweranda. Ijambo umushinga ntahe wa Moise bagendanye n'uyu turiko twibuka, barabanye eka hari n'ibikorwa bakoranye. Rero twagomba umuhe kano kanya
agire icyo atubwiye ubwuyu turiko twibuka umukino bwiwe. Tugire Kristo. Tugire Kristo. N'ubushuti mu miryango. Kandi nagomba kwanza gushimira uyampaye ijambo akoze ongera agashimira umuryango wanyumvisemwo nyine twagendanye na Nsabimana kandi n'ibyo twagendanye neza. Murakoze muri umwanya yiyumviriye, kandi nagomba kwanza no gukengurukira aba bose bakoraniye ngaha baje gufasha urubanza ngo umuhisi Nsabimana Andre. Rero nk'uko babibabwiye ko twagendanye na Nsabimana Andre, ukuri ukubesha nacyo gituma umuryango uko ubizi cyane mama w'abana arabizi kuko Nsabimana Andre yari urungano rw'iwanje kugira ngo akunde umutambukanyi wiwe umuhisi Andre Yarambitana, arabizi nawe we bita fiansaye mu gifonofono. Jewe twategerezwa agira agende yategerezwa kumbwira ati tutajanye sigenda, iminsi yose agiye yategerezwa kumbwira, kandi mu by'ukuri byageze neza kandi namwe murabibona. No ku munsi wa mariage niho nari ibyagarukiye aho twarakoranye ibitari bike, turakorana mu SRD y'Imbo igihe cya 1980 hanyuma jewe mbere Nsabimana twakoranye neza, icyo gihe cyanamusiga muri SRD ndaza ngaho Bujumbura, ndabaho igihe cyari gito, hanyuma mugabo twabaga turi kumwe kuko no kubana twarabaye twaje tubana mu nyuma. Hanyuma mwese koraniye ngaha murazi neza ibyabaye ngaha muri iki gihugu kuri 1993. Jewe heruka nawe icyo gihe, hanyuma numvise inkuru mbikorera imaze gushika no muri Zaire n'umuryango, numvise inkuru mbi hari ukwezi tariki 8 z'ukwezi 1995 n'inkuru y'uko mwana wacu Nsabimana Andre ahuye n'abansi bakamugirira nabi uramwica. Yesu no kuri wanabirangira ko murabizi. Yewe bana nakora ngaho Bujumbura mugabo mu magumi kandi bikomeye, ibyo mvuga murabizi kuko igihe ibyo twaciyemo birashika ko nshobora gukorera Igitega umva ko tutasubiye kubonana, mugabo umuryango twarigeze gusubira kubonana. Mama w'abana yarigeze kunyikora ko amaze ambwira ati rero uramfasha aba bana baziragoye kandi ngomba kubanza kumukengurukira
dore mu mwumvira amashi ubona yarabyifashemo gushika iki gihe kandi n'ubacabandanye afise irya yundu byose uko bingana urumva Imana yarafashije niho jewe naraba avuga ati umuntu ni mwene wacu twaragendanye fata umwana w'umukobwa Anita uyu mwana mukuru avuga ati umwana jewe ndagomba kukwigisha hanyuma uzufashe ugaterwa ari umunara umwana w'umukobwa n'umuntu yitonda yanaseruka yari umuntu umenga rugaragara hariya atuye bwari ubwitonzi bwiwe so twaragendanye jewe ndashaka kukwigisha amufashe bwari umunara atuka kurakoze kandi amuduga n'igitega niho yababwiye diplome hanyuma niho munyuma mama yaje gutora diplome y'umwana hanyuma umwana aramanuka niho rero uyu mwana ibintu akoze ibikora inka kandi byiza rero mu majambo make ariko ndababwira nyine twagendanye na Nsabimana by'ukuri birababaje umukunzi wawe umukanyi wawe ubona agenda atarwaye byarambabaje ariko niko bigenda kuko ibintu byose bifise uko Imana yabiteguye none rero amajambo ndabona ko aya magambo akivugwa reka mbere ndashikana ngaha ibiza gukurikira murazimumva ijambo ushikirije none rero bakunda kuvuga mu kirundi ngo abatambyi ba neza barakurikirana reka dusabe kumbure abavukanye byagiye hano tugire Kristu hanyuma nanjye no gushima kubona Imana yadufashije twabishyize kuri ino genekerezo tugihumeka dushobora no kuba dukora kino rubanza kugira dukore runo rubanza rwo kuganduka kuganira ku muvukanyi wacu hanyuma jewe icyo nohera ko nagomba mbanze sabe abavukanyi banje mu byaguruke birabababo abo byakunze kubashikana murakoze mu byagire Andre yari umwana agira gatatu yarafasha ibintu byinshi cyane mu muryango kugira yari kiremesha umuryango wacu ubwa mbere hoho yarakunda ibikorwa by'Imana yakora ibikorwa by'Imana kuva akura kandi ibyo bikorwa ibuka ko n'igihe abizongora bakamukandagura yari nk'ibyo bikorwa by'Imana icyo ni ikintu cya mbere twebwe nk'umuryango dukenguruka kandi yari no guhimiriza ko dukora mu bikorwa dukora tutoshyira kure Imana ikindi yarakunda kuduhimiriza nk'uko uriya mushinga ntayo yabivuze yarakunda guhimiriza mu muryango abana bige
kandi akanaduhimiriza ko twokora ibikorwa by'iterambere. Rero icyo nonabamenyesha, yari n'umuntu mu muryango adashaka ko haba amatati, yaranga ko haba amatati mu muryango. Nta byinshi rero numva novuga, gusa ikindi nokongera ko twebwe n'umuryango twaragize umubabaro udasanzwe. Nta rufu rwiza, mugabo ufishe umuntu utagaguye, icyo ni ikintu cyadufasha cyane mu muryango. Turabura amahoro gusa kuko ntitwigeze tugagura, ntitwigeze tubona urupfu rw'iyo ngo tumubone tugire icyo twokora. Hanyuma rero ikindi no gushimira umutambukanyi yasize ujya mubyeyi. Ni ukuri nk'uko nyakubahwa Mutanga yabivuze, yarabyifashemo arigumya, aratubika umukanda, aratunga abana bariga, kandi turabimushimira cyane. Natwebwe mu muryango twosaba ko mwodukiza amashyi mwamukoze. Yarakoze ibikorwa bitoroshye kugira arere abana, kandi hari no mu gihe kitoroshye kidasanzwe kwezi. Rero turabimukenguye. Mu muryango rero nta bindi byinshi dufise twongeraho, ni haba icyo dukenera kuyaga turamana tuzokivugana. Tugire Kristo. kumbure hariho akantu nagomba gushikiriza abari hano, nuko twamenya yuko abana basigwa na Andre si bajya gusa tubona hano, hariho abandi batatu batari hano ariko bariko barakurikirana bino birori. Hariho witwa Thierry ari muri Afrique du Sud, hariho witwa Blaise ari muri Australie, hamwe rero na mukuru witwa Anita ari muri Allemagne. Abo ushaka nabo tubona hano, abo nibo basigwa yiwe bari barakurikirana bino birori ubuhinga novuga ngurukana bumenyi. Rero nagomba muri kano kanya sabe umushinga ntahe Moise aze hano kugira ngo dukore umugigwa udasanzwe wo gushikiriza samuragwa. Muhamagare aze hano, kumbure Mutankano Filipo aze bafashanyije igikorwa batwereke sana. Ego uko bimeze mu migenzo y'ikirundi, uronge n'uko yitavye umurezi asigara aba umuntu samuragwa mu kirundi. Rero bagomba babwira uko yitwa doyen Blaise ari we ategerezwa guserukira umuryango wa Nsabimana. Ibyo rero uko atanga amagambo yavuze kuri abo bana batatu bari ngaha, bari hanze, ngabo
baravuganye neza yuko uyu Blaise niba ategerezwa guserukira umuryango nubwo kuba atari ngaha hariho uwitwa Hene muramubona nguriya nibaza gufata iyo cumu ya Selimana Andre ko uyu Blaise asanzwe ari muri Australia ari ngaha rero nibaza gufata imbuze iyo gato do kumanduma hanyuma tukayikanda mwabenya kubera ko amakungu atari muto hanyuma nyuma y'ibyo tukumviriza ijambo Blaise yashyize kugira ngo azibagire ibintu ko tukurikije iyi mvuze nta Blaise uzuyimuhe mu neza imukuba kandi uzugeze ibyo mwasezeranye. ba nyakubahwa mwese bashitsi bahire umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye tugire Kristo amahoro n'urukundo mu bantu. Fashe kano kanya nshimira Uwiteka uhoraho Imana rugira vyose iyo yantije kano kanya kugira ngo ndabashikirize rino jambo ry'uno munsi. Nitwa Nduwayezu Blaise, umuryango waranyizeye untora kuba samuragwa. Ndashimiye abo tuvukana banyizeye bakanshira imbere nibanga ritoroshe. Ndabemereye ko atanga ingo nzofata ntabanje kubahanuza. Nongeye gushimira Imana rugira vyose yo yaturemye ikongera ikatuzigama mu gihe c'amayoberane, mu gihe c'amagorwa, mu gihe c'intambara. Tumaze kubura umuvyeyi wacu papa twakunda Imana yari yaraduhaye, twaciye mu bintu bikomeye, ariko Imana yaratugumye hafi iratuzigama gushika ayo magume arahera tukiri bazima. Nongeye gushimira abatubaye hafi muri ivyo bihe bitari vyoroshe, kudufata mu mugongo, kuduserukako no kuturemesha. Abafashije mama mu kuturera tugakura tugatera imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu kuduha impanuro, abadusabira, eka uwo wese azi ko yafashije turamushimiye vy'imvamutima. Nanje nka samuragwa ndabemereye ko ntazigera ntirigana na gato muri aya mabanga, ko nzokunda abo tuvukana bose ku rugero rumwe atanumwe nkumiriye, mfatiye ku rukundo Imana yaduhaye, ku rukundo abavyeyi batweretse. Nzobandanya nitaho umuryango nk'uko nari nsanzwe ndabikora, kujya nyene twamye dushigikirana muri rwa rukundo. Kw'izina ry'umuryango rero nabamenyesheje ko uru rubanza rudukoranije uyu munsi ko ari ubwo kuganduka kuri papa. Mbanje gushimira mwese mwaje kudufasha kuganduka ku muvyeyi wacu Sabimana Andre, muvyeyi watwibarutse kandi watureze ukaturamura, bavukanyi
bana Musigwa na Nsabimana Andre, muryango wacu uvukamwo Nsabimana Andre, muryango wacu wibarutse Ndayisenga Anastasie, miryango yatugabiye abakazana n'abakwe ba Nsabimana Andre, inshuti bagenzi mwaje kudushigikira, bashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese, tugira amahoro y'Imana n'urukundo mu bantu. Nsabimana Andre nyakwigendera yagandaguwe yagiye ku mirimo yiwe ya misi yose ariyo yari idutunze. Gushika n'ubu leta ntiratohoza ngo itubwire abishe umuvyeyi wacu n'ico yazize. Nivyo turabizi ko yagandaguwe mu gihe abansi ba demokrasi bariko bica uwo wese ashigikiye intwaro ya demokrasi mu Burundi. Turizeye ko igihe kizoteba kikagera aho tuzomenya ukuri kwigandagurwa ry'umuvyeyi wacu. Nimba hari umuntu mu muryango avukamwo cankwe umuryango wamugabiye umugeni cankwe mu bo bagendanye yipfuza gushikiriza ijambo abasigwa ba Nsabimana Andre, nsavye ko bomuha ijambo akanya naka. Ku ruhara rwacu tubemereye ko ubucuti n'urukundo papa yarafitiye imiryango, inshuti n'abagenzi biwe tuzorukomeza mbere kongerekane. Mukagira imanza zaba iz'umunezero cankwe iz'umubabaro muratumenyesha kugira ngo tubandanye kuramukanya no gufashanya nk'uko data yabigira. Ikindi ntokwibagira nuko uwo data yarafitiye ideni cankwe uwaramufitiye ideni akanya rako ko kubidushikiriza, gutyo tubimenye kandi tuzokwishure ideni yariye cankwe tuzokwishuze abo yagiye ahaye ideni cankwe ikindi kintu, kuko nitwe tugiye gukurikirana ivyo vyose nababwiye. Ndangije nkengurukira mwese kw'izina ry'umuryango wa Nsabimana Andre, cane cane abatubaye hafi bakaturemesha, abafashije mama kuturonsa ivyo vyose byadufashije kugera aha mubona tugeze. Imana izobahe imigisha n'imihezagiro vyiza, tugira amahoro y'Imana n'urukundo mu bantu bose. Murakoze.